wampaye n'umwidegemvyo wampaye nivyo nsinzi ngiramwo ivyaremwe bikunamire. Ishimwe ryose ni ryawe mwami, ngo ishimwe ryose ribi ryawe ngo urabikwiye. Bakunzi ba Blackfm ndasuye kubaramutsa ubugira kandi ndababwiye ko turacari muri ca kiganiro cacu Gospel Talent, aho ikiganiro cacu ari ikiganiro bakunzi giha akarya abantu bose bafise impano zo mu buryo bwo guhimbaza Imana, hama bagashobora bakaza bakazishira habona. Rero nene nababwiye ati ko tugomba twakire umushitsi. Ubu nyene rero iyi saha ni segonda ngira ngo mwamaze kumva yuko tugiye mu yandi mavuta yitonda, twe twatanguranye n'ibintu nyene ndazi, ariko ubu naho murumva yuko ibintu bigomba bikomere cyane ngaho muri studio za Blackfm, tukaba tugomba twakira umuntu. Vuga ati uwo muntu ninde yasohoye aka karirimbo. Ndazi yuko ntobabeshira ngo ndamubabaze, ariko aratubwira yuko ngo shimwa mwami, ngo twegereye intebe. Reka rero tugaruke ngaha muri studio za Blackfm mu kanya gato cyane, hama twakire umushitsi wacu atwidondore yongere aramutse n'abashitsi. Blackfm ndabaramukije. Yambo cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Ndashaka mwidondore abakunzi ba Blackfm mwongere mu baramutse. Ego nitwa Fabrice Barutwanayo. Ego niko nasanze nitwa. Hanyuma ndaramukije abakunzi bose ba Blackfm bako baradukurikirana. Umwami Yesu abahezagire. Amen. Ego. Fabrice Barutwanayo, uyu munsi muje mu kiganiro ca Gospel Talent, ikiganiro novuga ati cyagenewe abantu bafise impano. Mbega none Fabrice Barutwanayo turi kumwe no munsi afise impano yawe? Bon, je umuririmbyi. Ego. Watanguye kuririmba kuva ryari Fabrice? Bon, je natanguye kuririmba ndi muto muri Sunday school. Mugabo hari igihe novuga natanguye kubikora. Bon, nk'ikintu numva ntashobora guhagarika canke nka carrière. Hoho nabitanguye en 2014. Mugabo bon indirimbo sinatanguye gusohora indirimbo uwo mwaka bivanye n'amamwayi. Mugabo niho numva ko umutima wanje natanguye kubifata au sérieux gose muri 2014. Yego. Mbega imbere yuko Fabrice atangura kuririmba yari asanzwe akora iki? Nta yindi mpano novuga ati wari ufise, kuko mu kuririmba urumva uraza kubanza wandike uze gusohora indirimbo. Imbere yaho vyari bimeze gute? Bon, jewe nyiri umwana narakunda football. Mugabo bon ntanguye kuririmba, ntanguye kuza ndavuza umuziki. Bon ya football nyancenge ndabivamo buke bushona ndabiheba complètement. Mbega ndakubaze Fabrice, burya waruzi yuko na football ari ngabiri? Ni ngabiri. None kwiki baci uhitamo kuza guteza imbere yo kuririmba iya foot ukacu yiheba? Bon, nivyo numvise nkunda cyane. Donc bidudubiza muri jewe. Bon kandi bivanye naho nashaka gushika. Yego. Ugerageje kuraba aho wari uri utaratangura kuririmba naho uri umunsi, eske urabona yuko haratandukanye? Bon, ego haratandukanye cyane. Haratandukanye kuko ubwa mbere hariho mba niko ndaserva Imana yanje. Rero no gukina umupira ashaka gukina umupira ariko uri kuraserva Imana yawe nyine. Ego byose biterwa na motivation. Ego je rero mu kuririmba bon hariho changement. Urumva nyene ko ari impinduka. Utubwire ati Fabrice w'imbere yo kuririmba yari ameze uko, Fabrice nawe atanguye kuririmba yari ameze uko. Umva kubera uvuze ko hariho changement, ni kuvuga hariho Fabrice wa kera w'imbere yo kuririmba na Fabrice wubu yatanguye kuririmba. Eske abo ba Fabrice babiri wowe umva barafise itandukaniro? Bon, nakubwiye ko ubwa mbere nararirimba, naho nakina football nararirimba. Mugabo hariho donc hariho igihe cyageze. Donc ndi positiona mu kintu kimwe. Ndavuga nti iki ngomba ndagikora. Donc rero umbajije imbere yo kuririmba. Donc ni sinatahuye neza, nibaza ko washatse kumbaza ngira nkikina umupira no kuririmba. Rero bon ico gihe urumva nyene
hari ukundi bon narakina mvaga sport ari sawa mugabo kandi please je nagenda bibamwo hari ico byahinduye byafashije mu migenderanire yanje n'Imana. Wow, nico nyene nashaka kumbwira ufite hariho ikintu yikurimwo umva neza yuko uri kuregera Imana hamwe ngo uri kurayikora ko kuyikora hakaba n'ikindi urimo wumva yuko uri kuraja kure y'Imana. Nashaka kumenya ati mbega Fabrice w'imbere yo kutangura kuririmba no ingene bimeze ariko urambwiye yuko vyatumye wegera Imana. Yego. Fabrice ugitangura kuririmba nizahe ntambamye wagiye urahura nazo? Bon. Ntambamye ubwa mbere nuko nari mfise iyo nshaka gushika. Rero urashobora ku bon nari mfise nshaka kuja kandi kure cyane mugabo hariho ibintu bitanyorohereza byari bigoye ko bwa mbere nshobora kuja muri studio. Donc byari bigoye ko nshobora no kuronka bona gitari wanje uvuga ati nze kuhepetera ko nze indirimbo nze kwitondekera ko urumva hari utuntu twinshi bon intambamye nagenda hura nazo mugabo kandi ikindi naco hariho n'abantu bashobora kukudekuraja ndibuka je ko ari abantu bahora bandekuraja bakambeta bijya bintu happy urumva mugabo izo ni intambamye mugabo donc zitambujije kubandanya canke zitatwaye courage yanje mugabo namye ndo umuntu mfise ahantu nshaka kuja kandi ahantu nshaka kuja naho bitokunda no munsi uvuga ngo mani byizigiro ko ejo bishobora gukunda bidakunze ejo igihe ejo birashobora gukunda none Fabrice ni hano wovuga ati ahantu niho nakura inkomezi igihe cyose numva yuko vyanse naca ngenda ahantu canke naca nkora iki kintu mbega inkomezi zawe zatumye udaca ubiheba kandi umva wari kuca mu bihe bigoye abantu benshi bariko barakudekuraja vyagenze gute? Bon je ndibuka ndafise abagenzi bashika kuri bangahe turi muri generation imwe mu twatanguranye no kuririmba kandi nabo nyene baracaririmba ngo ndibuka ko twarakunda gufata imyanya yo gusenga tukanarara gusenga mbere amasamedi menshi tukarara gusenga tukayaga tukagira partage tugaterana intege tugasenga rero jewe novuga ngo ikintu cyamaye courage no gusenga donc ni ukugira conviction y'ivyo ndimwo donc nkamenya ukumva ko wemejwe yuko ivyo urimo ari byo bategeza kubamo ari byo mbamwe mugabo kandi ikintu cyamaye iyo conviction ni Imana donc byava mu kwegera Imana ego abakunzi ba Blackfm rero murumva turacaye muri cya kiganiro cyacu Gospel Talent turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Fabrice ariko aratubwira ati kayo yiwe yayitanguye ari muri 2014 yarahuye n'ibibazo ariko kubera gusenga Imana yarabanye nawe amashimwe yose na yawe ati icyubahiro cyose ni cyawe ngo urabikwiye baziro gasha Fabrice abantu banyi banje ngasi mfa kubabwira ngo ndi kumwe n'umuntu yaririmbye indirimbo ngo bace bavyemera oya birasaba uvuge kabisa birasaba wikore mu gahogo urumva ubagiriye akapera ubagiriye akapera bavuga ati Fabrice ziko turumva mu ndirimbo niwe Fabrice ari muri studio za Blackfm rero ndashaka mu bagiriye akapera y'indirimbo bashobore kumva neza na neza yuko ari wewe twazanye yuko tutababeshe ngo tuzane indirimbo hamace tuzana umuntu dutoye mwibarabara kuko urazi nivyo zokunda ego sawa oh yeah ivyaremwe n'intoke zawe twegereye intebe yawe dushikanye mitima ishima kuri umwami abibereye niwe muremyi w'isi n'ijuru Kristo umwami w'abami. Muracyumva
abakunzi ba Blackfm yuko nababeshe ni Fabrice mwenewe yibereye ngaha muri studio ariko aratubwira yuko ivyaremwe vyose ngo tugize iki Fabrice ga namaze kuvyibagira twegereye intebe yawe kugira tugire iki dushikanye imitima ishima kuko tuzi neza kuri umwami abibereye ni wowe muremyi w'isi n'ijuru Kristo Yesu umwami w'abami ego wow none iyi ndirimbo yawe kirimwe amajambo akomeye muri iyi minsi rero abantu bashobora ko basohora indirimbo zivuga ati ngo twegereye intebe yawe wa la fois passée yavuze ati ngo twese hamwe yari Aniki Wuta sinzi ko mumuzi akavuga ati ngo twese hamwe ngo ivyaremwe vyose dukoranire twegeranire hamwe nawe uri kuragaruka ati twese hamwe dushima Imana mbega none mbega ni kubeka Imana none two kwama tuyishima hari abantu usanga muri ibi bihe bakubita titswe babayeho mu buzima bubi mbega nabo nyene birakenewe ko haje imbere yabo bakayishima bimeze gute ko ikibazo ciza cyane mu bisanzwe Imana niyo gushimwa ibihe byose si yo gushimwa kubera ko twafunguye gusa mugani yo gushimwa no mu gihe tutafunguye kubera ko ico tuzi neza Imana tuyihimbaza donc kuciri mu byo tuzi turazi ko ari Imana idahemuka turazi ko ari rukundo turazi ko idashobora kuduta rero niyo hari ivyo twe twifuza kubonesha amaso mugabo tutako turabibona mugabo turafise ikintu kitwemeza yuko Imana yonyene ari urukundo kandi ari mudahemuka rero ibyo kuvyibuka no kuyishimira ikindi naco ushatse gufatira kubiboneka naho no kubiboneka no shobora kubura ikintu ushimira Imana peut-être washonje mugabo ni washonje umwaka wose peut-être ufise impuzu zibiri mugabo urafise izo wambara izo zibiri urafise izo wambara kwanza urafise n'umubiri wambika urafise n'umubiri wambika donc peut-être wabuze déplacement mugabo urafise amaguru yo kugenda ni kuvuga ngo dufise impamvu nyinshi zo gushimira Imana dufatiye kubiboneka kandi naho tutaja kubiboneka Imana niyo gushimwa sikwera ko donc nituyikunda cyangwa ngo tuyishimire ngo kubera ko iduhaye ngo bijya twifuza no ariko tuyishimira ko ubugombe bwayo bwamari bwiza ubuzima bwacu kandi Imana iradukunda yego kandi umuntu agukunda ntiyo gukorera ibintu bibi ijambo ry'Imana ryo rica rigaruka rikavuga ati ngo vyose bikora neza hamwe kutuzanira ivyiza amen none ndavuga ati mukunzi wa Blackfm muri kuratwumviriza ni wa mwanya wawe mbiga ufise akabazo ufise icyo ugomba kuvuga ubu rero turi kumwe n'umunywanyi wacu Fabrice ndashaka mu telefone nimero ni zazinde nyene ni 65 amajana 69 amajana 69 65 amajana 69 amajana 69 jewe ashanda tera ndavyumva yuko imoto bushasha mbega indirimbo none mwakuye inspiration kuyandika kubera urumva ivy'Imana ikora ivyo gushima Imana ntiwari ubibonye ubu ariko ari wabibonye kuva kera mbega kubera iki igihe nk'iki arico wumvise wo ririmba iyi ndirimbo ubwa mbere jewe inspiration yanje andayikura ni mu Mana ni ku Mana rero je ino ndirimbo abantu barakunda kubimbaza jewe ahantu ndibuka ko igenda yandika sinanabiteguye donc nako ndigira mbere nari no mu barabara niho nagize inspiration yayo numva melody raje numva amajambo raje ndayiririmba nyene ndayiririmba hanyuma mu nyuma ndayibandanya ndatora gitari ndayipanga mugabo donc numva ndi mu kirere cyo gushimira Imana donc ikirere cyo kuvuga ubukuru bw'Imana aro party iraho kuvuga ngo turadoga igishimwe kandi ni wewe twizeye buruhukiro bwacu nano numva ko Imana niyo buruhukiro bwanje Imana niho hantu mu Mana niho hantu numva ndi donc niyo sabato yanje Imana niyo kuruhuka kwanje donc niyo nishimiye rero nara hantu ho kumva yuko nta kintu na kimwe gishobora kunyiganyiza nta kintu na kimwe gishobora kuntera ubwoba ariko ico nizeye Imana yanje donc rero mu bihe byo gushima yego umva ivyo bihe vy'amashimwe wari urimo nivyo wumvise uvyo tumuvuga ati Imana ndagushimiye ariko ndakubwire Fabrice we n'ubuntu wagiriwe hari abantu usanga n'Imana ikoreye ikintu iciye ku muntu batibuka gushima Imana baza kwibuka gushima umuntu mbega abo bantu nabona akaye kajambo babwiye mu bisanzwe je no bahamagara kugira umutima ushima bon ku muntu umuntu yumushimiye hari umunezero agira kandi hariho n'izindi ntege agira peut-être zo gukorera ibindi rero mu bisanzwe Imana irakunda abantu bashima rero donc twige kutaba intashima ariko twige kuba abantu bashima abantu donc bafitaniye reconnaissance urabona umuvyeyi wawe iyo uri umwana niyo atoba
afise amahera yo kukugurira bisu cyangwa ikindi kintu baguma mufitiye confiance donc kumva ko uri kumwe nawe uri sécurisé uri protege atakintu nakimwe gishobora kugukanga rero ni kuvuga ngo umutima ushima turakwiye kuwamara mugabo kugira umutima ushima naho biravana na reconnaissance cyangwa ugutahura ukwibuka mu kwibuka umuntu yakugiriye neza yego ingwani hari ku Mana urabona Imana iradukorera ibintu byinshi ugasanga tubifata nk'ibisanzwe ukamengo yategereza kubikora mbega waruzi yuko izi mpemu hari abantu bazigura amafaranga hariya mu bitaro ni kuvuga yuko dutanguye gushima ntitwovayo ntitwoca ntushobora kubura ikintu ushimira Imana ivyo urumva satani burya n'umugome arashaka kuza akaca kwibagiza ibitangaza byose Imana yagukoreye ikaca gumi kwereka ibibazo biri mu buzima urabona warafunguye imisi 300 ariko uyu munsi urabuze icyo ufunguye ngo urabona rero umva nyene ni hatari cyane donc cumenga sometimes cumenga turaba profiter nga tugenda guprofita ku Mana ati Imana rero ni wampibi nanjye nzokora ibi ariko Imana watubwiye nkuko wabitubwiye neza Imana ikwiye gushimwa ibihe byose hari umuntu wanyanditse avuga ati ngo ndireho ni dasi kumusaga uwo mutipe Fabrice arashoboye kweli Fabrice ngo urashoboye cyubahiro ku Mana amen ngo hama ngo nabandanye ndabumviriza cyane mwubahwe amina amen Fabrice ko nibagiye kukubaza mbega iyi ndirimbo yawe numvise ko imoto ubushasha nishasha mbega yuba ari indirimbo ya kangahe bon indirimbo ya kane shoboye gusohora ya mbere ari yitwa gute uri vyizigiro Yesu hame yindi yitwa ubuzima yindi yitwa we walk in faith ama inayo yitwa shima murashaka kutugira kapera ya uruzima okay ubuzima wampaye amahoro wampaye n'umwidegemvyo wampaye nivyo nsinzi ngiramwo ivyaremwe bikunamire abakuru n'abahambaye bavuge kuri umwami Yesu urabereye 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 wow urabereye man uyu munsi bakunze Blackfm murumva yuko dufise umuririmbyi vraiment afise ijwi ryiza Fabrice ufise ijwi ryiza vraiment merci glory to God uririmba neza murakoze ariko Fabrice ndasi ikintu nshaka kukubwira ufite ari ukungene iyo nk'abantu baririmba gospel baguma bumva abantu abafans babo bababwira ati urashoboye nukurugeza hano heza baracika intege ugasanga baciye baja mu mubiri mbega nawe ni gutujera ama 6 kugira ngo ama 6 ntagukure ku Mana ahubwo atumuyegera gusumba urazi harakarimbo turaturimba kavuga ngo ewe Yesu we waramamaye ahugeze hose nibaza gata munara w'umustar nka Yesu mugabo Yesu niwe yatubereye ubwa mbere akarorero mu kwicisha bugufi rero ni kuvuga ngo iyo uzi iyo uri kuraja rifo kumenya uha kujana rero nimba uzi uha kujana exactement uzi neza ko atari we uri kurijana ukabuzi uha kujana ni kuvuga ngo ivyo byose biriko biraba ni kubwicubahiro ciwe muribuka Yesu ariko aragenda ari ku ndogoba banashashe ibitenge mugabo bijya bintu bashashe bamusasira we ntiyigeze abihonyorako ariko ijya ndogoba yari mutwaye niyo yabihonyoyeko ni kuvuga ngo donc twe turadoda ni kuvuga ngo Yesu aturiko hari ahantu dushika mugabo hari indi background ibiri inyuma ifore yo kumenya ikintu kiri nyuma yawe kigusunika ni kuvuga ni wabona inkono iri kirabira itigita menya neza ko ari wundi muntu ari ahantu ariko aregenyeza ariko arashira yimwe rero irifo kumenya bon jewe ubwanje ico novuga nuko je ukuntu ushobora kubijera nuko nzi neza si jewe ni Kristo muri wewe kandi ikindi naco ndibuka no partage kino umuntu ariko aratwumviriza nkwambwira nti ba wa muntu wamye wifuza kuba kera ukiri hahandi ba wa muntu wamye wifuza kuba kera none nyimba yifuza kuba umustar naho gasha
nimba kera umva kera agitangura kuririmba kibona ko afise iyo mpano yo kuririmba hari abantu benshi baca bibonera urana hari abasitari usanga nyene abantu baririmba ugasanga barazi cyane nyene ugasanga nyene baramaze kumenyekana nawe agitangura acumva ko afise ijwi ryiza akaca agomba kuba umustar mbega wumva ivyo bitohava bimukura ku mana aho kumwegereza ku mana bon kumenyekana si bibi mbega ushaka kumenyekana gute ni gute ushaka kumenyekana ushaka abantu bakumenya gute nayo ubundi kumenyekana si bibi mugabo ushaka ko bakumenya gute nigiko ushaka ko bamenya ushaka bamenya izina ryawe gusa hanyuma ibafasha iki est ushaka bamenya ubutumwa bwiza bwa Kristo biciye muri wewe donc byose bivana no kuntu ushaka kumenyekana rero urashobora kumenyekana neza cyangwa kanamenyekana nabi mugabo je nipfuza ko umuntu yamenyekana neza kugira donc ashikane kure icubahiro cha Kristo apana icubahiro ciwe umenyekane ushike kure kuko na Bible avuga ngo nzoha izina ryawe kuba rurangiranwa none Imana niyaguha kuba rurangiranwa est-ce que nigiko uzobushaka ko kigaragara izoba ari Imana exactement canka zoba ari wewe byose vyugariye ngaho yego hari umuntu wanyira yaciye avuga Fabrice ngo Yesu ashimwe amen ngo ndi Santia kumutanga hama mbanje kubaramutsa cyane mwese shimira Imana n'ukuntu naramutse amahoro namwe muhezagirwe Fabrice ngo duhezagirwe amina hari undi mwanya nawe yanditse avuga ati ngo ndi Sylvestre mu Kinama arashoboye kabisa courage yarahezagiwe murakoze cyane umwama bahezagire namwe yego undi nawe yanditse avuga ati nukuri mutunezereza muratunezereza ngo ndabakunda tuanze twakire umuntu wanyi ku murongo allo yagiye yaratubifye yari karavuga ati ngo nukuri ngo muratunezereza ngo ndabakunda cyane ndi Anosiate kumutanga Side muratunezereza sana ubandanye unezererwa kandi ntunezererwe gusa ahubwo abandanye yakirane n'ijambo rishike ku mutima haleluya ego